ukunze Imana ukayikorera yadusezeraniye kutazotumara amazi na rimwe. Hari aho idutebya gusa, mugabo ibyo yadusezeraniye irabidukorera. Ekonomi y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Hari aho tugaragara umenga ntabyo dufise, mugabo dufise Imana, dufise amahoro, dufise umunezero, igiharuro cayo gitandukanye n'ikiwacu. Ngoma ndagize ndababwira phrase ikomeye nababwiye hano, n'ubu numva no basubiriramwo. Agatabo nasomye kera nkiri umwana muri 8e et 9e, umuntu yavuze ngo Seigneur, j'ai confiance en toi malgré que je ne te comprends pas. J'ai confiance en toi Seigneur malgré que je ne te comprends pas. Ndabahanure ntimuze mugerageze gutahura Imana n'ivyayo. Kubera iki? Kubera yuko formule zayo zitandukanye n'izo ufise mu mutwe. Igiharuro c'Imana gitandukanye n'ico wize mu ishuri, gitandukanye n'ico wakuze ubona muri famiye, gitandukanye n'ubu bwami budukikije tubayeho. Ubu bwami bw'Imana bufise ayandi maformule. Ubu bwami bw'Imana turimwo bufise indi principe, burafise yindi migenzo, burafise yindi constitution, burafise yandi mategeko atandukanye nayo turi hano. Seigneur, j'ai confiance en toi malgré que je ne te comprends pas.